Mahoro uyu munsi shaka tuvugana ku kintu c'ubukuru. Hama mvuze ubukuru ntunyumve nabi. Kugira ubukuru si ukuvuga ngo mpakobe minisitiri canke perezida, oya, cyangwa ufise entreprise nini y'akanaka, oya. Ni kuvuga umuntu wese arafita ubukuru bivanye doke n'ivyo arimwo n'ahageze, ko nko mu muryango urabona doke haba hariho umutwe w'urugo, umupapa, urumva ko abari muri urwo rugo bose urumva ko uba ufise ubukuru kuri abo bantu. Canke kw'ishure uri umwigisha urumva ko uba ufise ubukuru kuri aba banyeshuri bigisha. Canke ku kazi ugasanga uri umu responsable wa departement kanaka, urumva ko uba ufise ubukuru. Ni ukuvuga ubukuru ni ku mpande mpakano doke no ku ngazi zo hasi cane haguma hari ico kintu co kurutarutana. Igituma niyumviye kuri iyi suje nuko rero abenshi baritwaza doke iteka Imana iba yarabahaye mu guhonyanga abandi bantu, akoke ari akantu Imana iba yagufyondeye. Kandi ari naco gituma ikintu kinini nyamukuru Imana isumbije twebwe abantu, urabona ni uku kuntu iyo Imana isukuru bwose ishatse Imana ishatse n'iyisi yo igira gutya kandi gafite nyora nyine doki hejuru ibintu vyose cyane isukuru bwose buba ukagera. Ariko urabona ko itureka tukigira ibyo twishakiye. Ona yarashizeho amategeko tugomba gukurikiza, mugabo kenshi biratugora tunabikurikize, tukagira ibyo twishakiye, doki dufite liberté, gusa irashiraho ama boundaries, hariho règlement, doki hazoba jugement doki à la fin. Muga Paul murabona iki dusubije mu nuko iyo ishoboye kudufyonyora canke isukuru bwose muga birareka. Nubwo rero ikintu kihari doki umuntu ari sage canke ari wise canke aciye ubwenge, ni umuntu aba afise ubukuru muga akemera koroha kandi arizuma haro benshi usanga ameze gutyo. Kuba nk'akarore nk'ubuye yumvire nk'uhugira mukuru w'igihugu kuko umukuru w'igihugu ushobora ibintu byinshi, uri umukomanda supreme, uri umucamanza mukuru, urabona you can do anything, doke ufise inguvu nyinshi gusumba uko kwibwira shayaza nk'ukugira mukuru w'igihugu. What can you do? Icomba ko sindaba umukuru w'igihugu mwajya nahora yuko kuba umukuru w'igihugu biragoye cyane, kuko birasaba ko wirengera doke ukemera malgré ubukuru bwose ufise. Noneho naho tutoraba kuri ico, uraba meme uri umushivi de la famille, nimba wubatse, nimba uri nk'umupapa par exemple, ndazi yamaze gushikira ugasanga wakenye, ugasanga nta mere ufise, bikarangira ugiye muri ville n'amaguru, uravyumva, kugira utunganye muhira mbere, ugasanga amahera yawe ari gukoresha yo kwideplacer, wari kuri taxi cyangwa iki, wayabahaye bagore b'imikate, kandi n'ubundi bahava bagiye kasa hariho stock, kandi ntunavuge ivyo arivyo, ntunavuge ko ugiye kugendana n'amaguru muri ville, kandi uba gushobora kureka umukate, kubera ko umukate si dukerewe rwose, bahava bagiye saa sita, ukemera ukagenda n'amaguru kugira babeho ubuzima basanzwe bamenyereye abana bawe n'ibyo ku muryango wawe. Urumva kandi wari ufise option yo gushobora kubana ahubwo ibana ahubwo no midi bakagira ibiharage n'umuceri gusa atana gasosi kandi ku kintore, urabona mugo ukemeruka. Nuvuga rero ikintu nshaka tuyaga hano no kuvuga turabe neza kumva ubukuru ni Imana gutanga, sivyo? Ni Imana gutera iteka, ugasanga kugiza umukuru, ugasanga yaguhaye umuryango, ugasanga bagucabwe ahantu uri utwara ibintu kanaka, ni uri umu responsable y'ibintu kanaka, urumva gutyo ni ibintu ni position Imana gushiramo kandi ishaka no gukuramo anytime, urumva. Rero aha ikintu nshaka twigishanya twige ko twese turabakuru, umwe wese arafise doka ubukuru, arafise akantu atwara somehow, haba mu miryango, haba mukuru wawe, ugasanga wewe ni uri mukuru abandi ni batoyi bawe, urabona. Rero twige koroha, nimba uri mukuru quelque part wige noneho n'Imana yabitwereka, nibyo nahereye ko n'Imana yabitwereka, irakaze gusumba twese, irakomeye, iri omnipotent, omniscient, izi ibintu byose, urabona.
umugabo nawe ko irareka malgré ko ishoboye kudukorera ko iratureka nyuma rero umukuru quelque part igakoroha bizotuma ubaho ufite amahoro doki igakoroha ubatahura abantu bari munsi yawe doki ukora igikenewe mbese ntureke bakumenyere nabi bakora amakosa mugabo ntuhava usanga ukojeje ubukuru Imana yaguhaye usanga ukora finyera abantu kuko abantu babigira gutyo ugasanga afise ubukuru sivyo Imana yamuhaye ubukuru umwagace zarabikoresha mu profita abantu akabakorera ikibi akabirukana mu kazi ugasanga nk'ukaroni antivize yiwawe urafise abantu bashika kuri 500 twara sivyo birasaba ko woroha ukabasaje ukibira ko imiryango yose bayeho ku bwawe ukamenya ko Imana yagumbye gushika mu buzima bw'abo bantu iciye kuri wewe doki ntucu bosinga cyane ngucu do kubakorere kubirukane bagira ikiba do kubajuge selo ningiri ko bensi rugize ukozi nawe ukanagiye konona ukamukorera ku mugabo koroha n'ikintu cyo koroha nicyo kintu nshaka ko tuvugana kuko n'umunsi hama nimbura umukuru k'ikipari hamwe bimeze gushikira ukoroha ugasanga wari gushura ko wakoze ibintu muri buno buryo bukwavantaje mugahitamwo kubigenza ukundi cyumbara muri commentaire kuko beraza kumuri ko inspire abandi bantu bariko baraba ino video nyimbe bizo gushikira ugasanga udukura urafise entreprise kanaka ni barondera ama sponsor organize ibintu byose hama bikaba byaratevye kugenda neza gucamwo hama uyisanze abakozi curemera barahembwa wose nawe ntiwihemba kandi ari ko wihembye ubwa mbere wari ufise ubwo bubasha bwo gushaka kwihemba ubwa mbere ucuremera urareka kugira abandi bantu bato benshi bo bahembwa muri ono umwe bahembwa 500,000 bahembwa 200,000 mugabo kwera ko bahembwa $7,000 waciwe imerobote aje ko nundi ari wanje ari menshi yegwemba abantu 10 reka mpebe tumarike mahera ndakeneye mabye ko ufise chantier gipari ngo dubaka reka nihangana birike tukubwira ineza bano bantu ikunde nyuma yamaze gushikira cyangwa nyimba uzi umuntu bimaze gushika agakora ikintu nk'ico cumbira muri commentaire kugira inspire each other tura sinzi bagira bavuga to inspire mu kirundi kuko c'est très important cyo ikintu gikomeye cyane kuko uzo abantu benshi basanga bafite stress kubera ibintu by'akazi gutonda ucifarande mbeje ngo hari bademisiona mu buzima banke mu ma ONG ugasanga ibana wapi byase ugasanga doki umukoresha by'ukuri kararenganya umuntu mbere n'ababiza ugasanga no mu mama sivyo mu mama akora akazi k'ikipano mu secrétaire cyangwa no mu comptable quelque part hama ugasanga nyene entreprise ugasanga ni entreprise unipersonnelle agaca par exemple agomba kumukunda kumva akagomba kuzara mubwira ibintu bidashobotse kandi azi ko ari umuntu umwana w'umukobwa yisomeye akene kurindira azokora mariage bonne forme canke ari mariage nakine kugira iby'urofa ugasanga birabishika rimwe ugasanga uyu muntu yiko yitwaza doki ubukuru Imana yamuhaye mu gukandamiza abantu kandi benshi ko kusanga no mama raso twana twintaye kana tune umugabo wewe nawe yarashumiriye harakora muri ONG k'ikipano ne barapunguje abakozi bacamupunguzamo ugasanga uwo mama arabuze ngene cyafata n'icareka muri yo procedure yo kwiyumvira icyafata n'icareka wa mu boss wiwe doke Imana haye bukuru agaca mu profitiramo agaca mutwara note agaca mukoresha amakosa ugasanga umuntu afise igikomere kidasanzwe mu mutima wiwe kubera ko umuntu yamukoresheje ibintu atashaka numva cyo ikintu gikomeye cyane mu ncamake rero nashaka kubiyibutsa ko mwese muri abakuru mwese ku rugero rwiwe bivanye n'iteka Imana yaguteye abakuru mwese murafise ubukuru ku bana banyu murafise ubukuru kuri batoyi banyu murafise ubukuru ku bantu mukoresha muri entreprise zanyu aho mukorera nta muntu n'umwe adafise ubukuru kuko maka unafashe na taxi urabona unafashe na taxi wahindutse waciye mu boss ireve arafise yosha kurutsa mugabo wahindutse mu boss uwo mu taximene uriye mu modoka yiwe kuko cette fois n'ubu chef wiwe niwe umuhaye akazi bavyumva
umuntu kuvuga uraseshwa yo gushaka gutuma umunsi ugenda neza cyangwa ukamwononera umunsi bivanye n'amajambo uza kumubwira bivanye no kuza kuzura umubwira ngo caha ugaca devia destination mwavuga nyuma uvuye ngako abwiye muri video ugaca uhindura ngo banza gucaho kumutanga no kantu bitana hama mwashika gutari ko bose twahinduye itinerere bisakurenza ko 10,000 ugaca wanka ugomba kumwononera umunsi kandi Imana yaguteye iteka go kugira ubukuru ugashaka kuvumera kuri ya taxi nuba tworohe Imana yaguhaye ubukuru tucyo boss ngo ushobiga imengo umuntu atari umukomeye worohe ntabwo ucuca bugufi kandi hari benshi bameze uko by the way hari benshi bameze uko jewe nzi je ndazi abantu boss utekafumena menshi mamilliardaire en France ndazi n'abatari baki bafite amahera menshi kuzanga ari simple ari easy ari easy maka kabisa mwibona muhonyurako hambere unamuhonyoye ko imbere uko kujija ko umusotoye abanza usanga mbere yabanje gutahura ko ushoboka utamubonye bariho bisira akaba nabandi bibikashi usanga ibana takirumbira rero twigishanye twige koroha surtout yaguheza ikaguha ukuru umenye yuko atari uko wewe warusubye ubwiza abandi atari uko wewe ugororotse gusumba abandi atari uko wewe umuntu atari ariko Imana yakufyundiye akantu ibyo bintu bimenye c'est très important biratuma woroha biratuma kandi maze kuba woroha abantu bagushinga intaye bagasanga barakuvugiye abantu barakubaha kubera ko woroshe kandi utabwiza koroha c'est très important tworohere uca muca big face on the floor tworohe tujye koroha unyimbo ugeze ngaye kwikorera video nako ishitse kumpera kugira menye yuko warabisha kumpera uce ugina muri commentaire wandiki akajambo oroha cyangwa tworohe ndagushimya ko warabye video gusha kumpera sasa mugire umunsi Imana mwiza mwese turi kumwe.